ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Dukomera amashi abakozi bose mu ishengero. Haleluya. Amashi menshi ku bakozi. Umunsi umwe tuzobakorera video tubereka abakozi, mpora ndababwira dushimire ibintu baba bariko barakora. Uravyumva? Murabe ingene bashika ngaha kuva hafi saa moya. Uravyumva? Muraba bakora mu matoilette, hari abantu kirite yose ihera bari muri toilette ko muzisohokamo bazoza. Uravyumva? Bakoropa. Uravyumva? Hari abantu bahagaze kwibarabara muri parking bacunze imiduga yanyu. Abo n'abantu usanga nibikorane bike bicara ngo bahimbaze baryoherwe nkuko mwe mumeze. Nico gituma iyo mvuze ngo dukomere amashi abakozi, mba ndavyiyumvira ko kandi mba ndabiha agaciro, kandi biba ari ibintu bidasanzwe, kuko kugira abitanga bagakorera abandi ni ikintu cyo guha agaciro. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Hariho abigisha abana, uravyumva, ubu baragiye mu bana, urabona masaha ibiki gitondo, hari vy'ukuri ni ikintu kidasanzwe. Haleluya. Urabizi burya mu gikorane cyose isufi ko habeho ingorane kugira ngo tubone yuko tutari mu bihe bisanzwe canke ari bitangaza, kugira ngo ikorane gitangure kibe gihere mutekanye, mwicaye atavyononekaye, muticaye ku ntebe ziri kwa kavumbi. Urabona abana banyu bagatahana devoir y'ivyo bize, rimwe abavyeyi ntimunamenya n'ivyo abana bize, ako simvange sivyo nako ndavuga, ako namwe tuzobagarukako, kuko abana banyu turabigisha kandi tukabaha ibikorwa baja gukora, ariko rimwe na rimwe ntimunagire susi yo kumenya ngo mbega abana bize iki, batahuye iki. Mugira ikiganiro otu y'ijambo ry'Imana hamwe n'abana banyu, sivyo? Abantu bari muri tekinike batuma igikorane cacu kibaho kigira gute, abari kuri internet banima bishura ibibazo. Hariho abantu ku munsi wa Mungu ari umunsi w'akazi baba barushe, baba bari busy, baza gutaha bagwa mu bitanda. Rero ndashaka dusuye kubakomera amashi. Haleluya. Haleluya. Hari abenterpreta mu ndimi muri kabine, baba bavuga ibifaransa, bavuga ivyongereza, uravyumva, batonze kwizamu. Ibyo byose turabiha agaciro, ibyo byose turavyubaha, ibyo byose kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu ntiri ingrat. Ibyo twakoze canke ubutame bwacu muri Kristo Yesu ntibuzoba ubw'impfagusa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. N'umunsi ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo inyungu z'Imana. Haleluya. Inyungu z'Imana niryo jambo no munsi shaka tuganira ko. Kwa gatandatu uheze twaraganiriye ku ijambo kubwanje rikomeye, gihe twagiye tubona ingene Abrahamu yagiye aca mu bihe bikomeye by'ubuzima bwiwe, ariko twarabonye ko kubw'ukwizera Imana yaramutabaye, kubw'ukwizera Imana yaramugiriye neza. Ijya message yo ku munsi wa Mungu heze yarateye abantu benshi tuganira. Ndashaka gukosora ikintu maze kubona ku bakristo kenshi kibagora. Ku munsi wa Mungu naravuze ngo ibigeragezo birabaho. Hari igihe uca mu bigeragezo, hari igihe utegwa mu buzima, hari igihe hari ingorane tujamwo zatuvuyeko, zituvako, tuzifisemo uruhara, zikaza nk'inkurikizi y'ibintu tutakoze neza, kuko ubuzima bwacu bumeze nk'imbuto. Igihe cyose iyo tubivye, icyo cyose tubiba caba ciza canke caba kibi kizosubira kimere. Hari ibintu biza mu buzima bwacu bigasubira bikamera, bikatubabaza, ariko bivuye ku bintu bitari vyiza ubuzima bwacu bwakoze canke ku mbuto mbi twabivye. Ariko kandi ndetse ivyo, hariho intambara zibaho mu buzima bwacu, ziza mu buzima bwacu zikadutera, ariko bikaba bidafise impamvu. Ndakunda kubona abakristo benshi bako baraca mu bihe bikomeye, akatangura kwibaza ngo ni iki narakoze kugira ngo mbe ndi muri iki kibazo, ni iki narakoze kugira ngo mbe ndi muri iyi ntambara.
ariko ngomba kukubwira no munsi muri kino gitondo, si iminsi yose iyo turi mu ntambara canke turi mu bibazo, si iminsi yose uba ubifisemo uruhara rubi. Ariko gutegwa birabaho, kugwanywa birabaho, intambara irabaho, ibigeragezo birabaho. Ijambo ry'Imana riradutegura ko tugomba kuba abantu bamenye ko ibitandukanye bitugerageza biriko biragerageza n'abandi bantu benshi hirya no hino mu isi. Ibigeragezo birabaho, kugeragezwa birabaho. Si iminsi yose ugomba kuja kugira enquete no kuja kugira research yabiwanyu n'ivyo bakoze kugira ngo ube uriko urabaho muri ico gihe kibi ubaho. Ibihe bibi birabaho bidafise insobanuro iri logique, kuko ubuzima bwacu burategwa, kandi ijambo ry'Imana ryaradutegekanije ko dushobora guhamwa, dushobora guca mu bigeragezo. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi mu byo twize ku munsi wa Mungu twarabonye yuko ikigeragezo cyose kije mu buzima bwacu Yesu yaragiteguriye intsinzi. Haleluya. Ica ico cyose Yesu yaragiteguriye intsinzi. Tugomba rero kwiga kumenya mu bubiko bwacu, mu bubiko bw'intsinzi, aho intsinzi yacu iri kugira ngo dutambukire muri ico kintu. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu. Timoteyo wa mbere igice ca kabiri guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 4. Niyo murongo ushaka ko dusoma. Ijya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi nyankamugayo gose. Ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Haleluya. Paulo yarandikiye umuhungu we Timoteyo, amandikira iki gitabo. Igitabo cha Timoteyo ni gitabo Paulo yandikiye Timoteyo, ariko akamwandikira atamubwira ku bintu bijanye n'uburongozi bw'ishengero, ariko akamubwira ku bintu bijanye n'ibintu abareze canke abakristo areze bagomba gutahura, bagomba gusobanukirwa. Aramubwira ngo ndaguhimirije, siko ndaguhimirije imbere y'ikintu cyose kugira amasengesho no kwinginga no gusaba no gushima kubw'abantu bose. Arongera aravuga ngo hejuru y'ivyo musengere abari hejuru yanyu, musengere abari élevé en dignité, musengere ababarongoye abari hejuru yanyu, kugira ngo tugire ubuzima burimo amahoro, butekanye no kugororoka, ngo kubera ivyo ari byo bihimbara Imana. Ku murongo wa gatatu aravuga ngo kubera ivyo ari byo bihimbara Imana. Uno munsi iri jambo rivuga ngo inyungu canke umutwe w'amajambo aravuga ngo inyungu z'Imana, inyungu z'Imana. Uno munsi ndashaka kuvuga ngo ubukristo buragoye canke kugendana n'Imana biragoye igihe tutari abantu batahura inyungu z'Imana. Igihe Yesu yabwira abantu ngo genda abantu mubagire kuba abigishwa, mu bisanzwe umwigishwa n'umuntu aba afise ibintu yatahuye mu buzima bwiwe kandi atambukiramwo bifitaniye isano n'ivyo sebuja aha agaciro. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ivyo nivyo bihimbara Imana kandi bikagira gute? Bikayiryohera. Nivyo bihimbara, nivyo biryohera Imana, nivyo Imana itwipfurizako. Ariko kandi ikibazo no munsi muri kino gitondo ndiko ndashaka kuzana, bigenda gute igihe inyungu z'Imana twebwe tutazitahura? Bigenda gute igihe ivy'Imana ishira imbere mu buzima bwanje je ntabishira imbere? Bigenda gute igihe ivy'Imana iha agaciro je na wowe tutabiha agaciro? Kuko si misi yose ivy'Imana iha agaciro tubiha agaciro. Ariko iyo twakijijwe tukamenya Imana, canke iyo turiko turakurikira Imana, kimwe mu bintu tugomba gutahura
ko turi abantu twashizwe mu bwami bw'Imana, turi mu bwami bw'Imana, turi muri royaume de Dieu, turi muri kingdom of God, turi abantu b'ubwami bw'Imana, niko Bibiliya tubarira, turi abasitoyen, turi abantu bo mu bwami bw'Imana. Iyo turi abantu bo mu bwami bw'Imana, kugira ngo ntihabeho rero ukudatahura canke conflict, tugomba gushika ahantu mu buzima bwacu tukibaza iki kibazo: mbega ivy'Imana ishira imbere nivyo jewe nshira imbere? Igisho kuri ico kibazo ni no, ni oya. Kuko aho tuvuye tutaramenya Imana, tutarakizwa, twarerewe mu buzima bwo kwikunda, twarerewe mu buzima bwo kuba mu buzima bw'ivyaha, aho isi yaratwononye itugira babi. Ega Imana yaradukijije, ariko mu vyiyumviro vyacu turacara abantu bafise ibintu vya kera bibaboshe, bafise ibintu vya kera bikibazingamitse mu buzima bwabo. Iyo rero dukijijwe, iyo umuntu akijijwe, iyo twiga ijambo ry'Imana tugasenga, hagomba kubaho igikorwa c'impinduka, processus ya transformation, igikorwa c'impinduka mu buzima bwacu. Imana iriko irampindura jewe ndiko ndakwigisha, kandi namwebwe mwese Imana iriko irabahindura. Uko muyimenya, uko mwakira ivyayo, niki gikorwa cyo guhinduka kigenda gikoreka mu buzima bwacu. Kubera ko Imana iduhindura, Imana iraduhindura kugira ngo itwajuste kuri valeur canke ku nyungu zayo. Imana iraduhindura kugira ngo idushire ku isaha imwe, idushire ku munzani, idushire ku rugezo rwayo rw'ingene ibona ibintu. Kuko twebwe twakijijwe, ni twe tugomba kugira ivyimviro vy'ubwami bw'Imana, tukabona ibintu nk'uko Imana ibibona. Rero iyi myaka yacu yose yo gukizwa, ikigoye ni iki gikorwa cyo guhinduka. Guhinduka n'urugendo rudasanzwe rufata igihe kirekire cy'ubuzima bwacu. Naha rero kuno munsi muri kino gitondo nshaka kuzana iri jambo nk'impamvu canke nka sujet de prière. Ibi bintu nshaka kuvuga uyu munsi, ndashaka ubigire ikintu ugiye gusengera, ikintu ukwiye gutangura gusengera mu buzima bwawe, ikintu ugomba kugira impamvu yawe. Uravyumva? Sujet, impamvu yo gusengera, gusengera uyu mutwaro. Kuko je sinshobora kwihindura, nawe ntushobora kwihindura. Kugukarira ntibiguhindura, ariko umuntu ahindura umuntu ni Imana n'igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. So Paulo rero abarira Timoteyo ati ndakwinginga mu gusenga. Uravyumva? Usengera abantu bose, uwinginga, ubashikiriza Imana, ushikanira Imana. Uravyumva? Usengera abantu bose, usengera abami n'abaganje, abari hejuru. Uravyumva? Kugira ngo tugire ubuzima bwiza butekanye. Iki inyango nico Imana ishaka kandi nico Imana igomba. Ndashaka kuvuga ngo kugira ngo nvuge igituma navuze ubwami bw'Imana, ndagomba mutahura iki kintu. Bibiliya ivuga ko twagizwe abana bo mu bwami bw'Imana. Imana idefinisa cadre yayo nk'ubwami. Imana n'umwami w'ubuzima bwacu. Rero ubu bwami bw'Imana bugizwe n'ibintu byinshi. Hariho abantu mu buzima bwanyu ari abantu Imana yajeje kazoza kanyu canke destine yanyu. Paulo rero abwiye Timoteyo ati bwira aba bantu canke musengere ababarongoye n'abari eleve muri dignité, ngo kuko ivyo abo onya ari byo bizotuma mu gihugu canyu muhaba mufise amahoro, mumerewe neza. Ikintu Paulo ashaka kutwigisha ngaha, Paulo ashaka kwigisha Timoteyo yuko ikintu citwa cose uburongozi kiri spirituel. Umuntu wese w'umurongozi akora igikorwa c'impwemu, haba mu rwego rw'igihugu, haba mu burongozi bwo hejuru bw'igihugu, haba no mu miryango. Umuntu wese w'umurongozi akora igikorwa c'impwemu. Kubera iki? Umurongozi n'umuntu, igikorwa akora gitwara abantu muri destine, gitwara abantu mu mugambi w'ubuzima bwabo. Igihe cyose rero wowe uri muri position y'uburongozi, haba ku rwego rusanzwe rw'umuryango gushika ku rwego rwo hejuru mu gihugu, ni ukuvuga ngo muri responsabilité canke mu vyujejwe, ujejwe gushikana aburongoye ubavana ahantu hamwe ubatwara ahandi. Nico gituma Paulo avuga ngo
musengere ababarongoye kugira ngo mugire amahoro. Munyemerere ndabizane ku rugezo rusanzwe rw'ishengero. Hari abantu benshi muri mwe gusanga warabaye mu mashengero atandukanye, hama ukaba waravuyeyo. Twama dufise abantu bafise aho bavuye mu mashengero, bamwe bakavayo kuko hari ibintu byabababaje byahabaye. Ariko ikibazo tugomba kwibaza, imyaka yawe yose wabaye muri rirya shengero, ego byarashitse kumbura umurongozi arakora amakosa canke arakora ikintu kidakwiye gukorwa, uyu munsi waravuye muri ngaha muri life center. Ariko ngenda kubwire ngo birashoboka yuko nubwo wimutse, birashoboka ko imyaka yose wabaye muri rurya rushengero ntiwigeze usengera abarongozi bawe. Ijambo ry'Imana riradutegeka gusengera abarongozi bacu, kuko umurongozi arashobora kuvangirwa canke agakora amakosa canke agakora ikintu giteye isoni, mwese kikababera kibi canke akavangirwa mu byo yizera, akabigisha ibintu bipfuye bitabafasha gushika mu by'Imana yabahamagariye, bitabatwara muri destine Imana yabahamagariye. Mu yandi majambo, umuntu w'umurongozi ni umuntu position arimwo irafise uruhara mu byo wowe uri kurajamwo n'iterambere ry'ubuzima bwawe. Bisobanura ngo imbere y'uko ubona amakosa umurongozi ariko arakora haba mu rwego rw'igihugu, tugomba kwibaza iki kibazo: mbega abaturongoye turabasengera, turahamagara Imana, turayinginga Imana, turabaririra, turafata imyanya yo kubasengera, turi muhira, turi mu mazu yacu, Mana ndasengeye umukuru w'igihugu, ndamusengeye umurongore, ndasengeye umukoreshe, ndasenze umwanture n'abantu beza. Ivyo bintu turabisengera kuko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ubwire abantu basengera ababarongoye. So kenshi iyo tuvuze ngo gusengera abaturongoye, hari igihe uca uvyumvamo politike, ariko kandi uwukurongoye arakurongoye kuko Imana nituma umuntu aba umwami, kandi Imana nituma umuntu ataba umwami. Bisobanura ngo umuntu wese Imana yagushize hejuru, wari we wese gushika no kuri boss wawe wo ku kazi, iyo umuntu ari eleve muri dignité canke ari hejuru yawe, akaba aho presenta ico no kwita ubutegetsi canke autorité, uravyumva? Yaba ari n'umugabo wawe mu rugo, wewe wa mugore, umugabo wawe akaba ari autorité. Umuntu wese ari muri position yo gutegeka, wowe ufise responsabilité yo kumusengera. Paulo akabwira Timoteyo ngo kugira ngo mugire impore mu gihugu, kugira ngo mugire impore aho muri, mube tranquille. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana, Paulo yareka arabwira Timoteyo ngo mwebwe abakristo murafise uruhara mu bigomba kugenda neza, nkuko mutagiye mu ruhara rwanyu rw'ibigomba kugenda neza, ibintu bikagenda nabi, muri responsable y'ibigenda nabi. Kandi iyo ibintu bitagenze neza, nawe birakugaruka kukabura amahoro, ukabura tranquillité, kuko utigeze ugira uruhara. Bisobanura ngo jewe mfise responsabilité. Imbere y'uko nkritika uwundongora, mfise d'abord responsabilité yo kumusengera, kugira ngo niburi ninaza no kumunegura mu vyo akora canke ivyo adakora neza, Imana niyambaza isange naramusengeye. Ibi rero niko Paulo yareka arabwira Timoteyo, agomba kumwereka ngo position yose ya autorité iri spirituelle. So buja ku kazi arashobora kugusarisha, arashobora kugutera ibibazo. Umugabo arashobora kugusarisha umutwe akaguteza ibibazo. Ufise rero uruhara rwo kumusengera, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Uravyumva ngo kuko ivyo ari vy'Imana ishima kandi ikunda. Bisobanura ngo iyo maze kumenya ko ikintu Imana igikunda kandi gishima, simba nkikeneye gusubira kwibaza ikibazo yuko jewe ndagikunda canke ndagishima, kuko jewe sindimwo. Ariko ico yoyishaka nico ntangura gusenga ngo Mana nyigisha gukora kino kintu, kuko wowe ugishima ukagikunda, nyigisha Mana kugikora no kugikunda kuko wowe wagishize imbere. Isanganya tugira mu bwami bw'Imana nk'abakristo, abakristo bashaya bagakwama, abakristo babiha bagatuma atanu umuntu yoshaka gukizwa babonye, nuko twama dufise ikibazo cyo kudatahura neza principe z'ubwami bw'Imana. Aha Paulo yarabwiye Timoteyo ngo ibi ni vy'Imana ikunda igashima. Ariko hari igihe nsanga ivy'Imana ikunda nkashima, je atavyo nkora canke ntabiha agaciro canke ntabishira imbere. Naha rero uno munsi nshaka kuvuga ngo, nshaka kubaza kino kibazo: mbega turatahura inyungu z'ubwami bw'Imana?
eske wowe uratahura inyungu z'ubwami bw'Imana? Hariho ibintu mu kazi bita conflit d'intérêt. Iyo bavuze ngo conflit d'intérêt mu kazi, je ndashobora kuba ndi umukoresha, hama hakagera ko ntanga isoko ryo kugura ibintu canke isoko ryo gukora ibikorwa bikomeye birimo amafaranga, hama jewe nyene ndongoye entreprise nkaca mfata, uravyumva, isoko nkariha madamu wanje, canke isoko nkariha entreprise yanje isanzwe ikora ivyo bikorwa. Ivyo mu mategeko canke muri etike y'akazi bavyita conflit d'intérêt. Ni ukuvuga ngo inyungu ziragongana, kuko je sinshobora kuba ndongoye igikorwa hama kandi nkaca niha isoko, uravyumva, ryo gukora ikintu kirimo amafaranga. Ivyo bigaragaza yuko jewe ndafise novuga gute, ndafise ukuzazanirwa, ndafise confusion hagati y'inyungu zanje personnel n'inyungu za entreprise. Rero ikintu nagiye mbona kenshi mu buzima bwacu bw'agakiza, hariho igihe mu gakiza habaho conflit d'intérêt, igihe twebwe dukijijwe tudatahura inyungu zacu zigongana n'inyungu z'Imana. Mbega iyo inyungu zawe zigonganye n'inyungu z'Imana bigenda gute? Ushobora kumara imyaka myinshi ukijijwe utari kuragendera mu kunesha, kuko mu rugendo rwawe rw'agakiza wagiye urushiriza kwitiranya inyungu zawe n'iz'Imana. Iyo rero inyungu zanje jewe pasteur zigonganye n'inyungu z'Imana, kuko Imana ari gangi indusha inkomezi, birashoboka yuko jewe ntaza koroherwa, kuko jewe sinakijijwe kugira ngo Imana yiyubahirize inyungu zanje. Jewe nakijijwe kugira ngo nigishwe, hama ngende ndafashwa mu buzima bwanje kujana na muhemu w'Imana, ngenda nubahiriza inyungu z'Imana. Nizihe nyungu z'Imana mu buzima bwawe zubahirijwe? Kugira ngo habe inyungu z'Imana zubahirijwe mu buzima bwawe, ugomba kubutangura gutahura intérêt z'Imana nizihe mu bwami bw'Imana, nibihe Imana ishira imbere. Igituma rero nshaka kubabwira yuko hari ikintu jewe ntagomba kubahumurizamo kandi nibaza ko kizotugora cyane. Igihe abakristo bibaza ko Imana ihari kugira ngo ishitse inyungu zabo, ngenda kubwire ko iyo onya risanganya spirituel rikomeye, kandi sinzi no mu buyenzi ko bazoshobora kukugongora kuko warapondekanye cyane gose. Bash, inyungu z'Imana ntitwakirijwe kugira ngo Imana ishitse inyungu zacu, ahubwo twinjiye mu bwami bw'Imana kugira ngo tumaze kumenyeshwa inyungu z'Imana aba arizo twitako, aba arizo duha agaciro, aba arizo dushira imbere. Urashobora kwisanga umaze imyaka 2-3 mu gakiza, ariko ukibaza ikibazo, nibihe bintu bijanye n'inyungu z'Imana ubuzima bwawe buriko burakorera? Uriko uraserva intérêt z'ubwami bw'Imana? Ko twinjiye mu bwami tukaba turabasitwaye b'ubwami, mbega inyungu z'Imana urazitahura? Hama nimba uzitahura, uriko urazikorera, uriko urazishira imbere, uriko uraziha agaciro. Haleluya. Ngenda kubwire ngo nta systeme nimwe mw'isi canke nta kompanyi nimwe mw'isi idafise ama objectif. Igihugu cyose gifise ama objectif, uravyumva, gifise ivyo gishaka gushikako. Mu Burundi turafise vision 2025, ikintu cyose kirafise ivyo gishaka gushikako. Mu muryango wanyu murafise objectif z'ivyo mushaka gushikako, murafise intumbero. Nka famille, bamwe murashaka kugura ibibanza mwubake, abandi murashaka ko abana banyu biga ama universite meza, abandi hari intumbero mufise, hari ama objectif. Nta systeme nimwe ibaho idafise intumbero. Niko ubuzima bumeze, niko Imana yaturemye. A plus forte raison, nimba ariko Imana yaturemye nayone niko imeze. Imana irafise intumbero, twavutse ifise intumbero. Mwebwe muri bashasha ariko yose inshasha. So iyo dukijijwe tugomba gutahura rero ngo ubu bwami turimo burafise intumbero. Bwana sifiwe sana. Munyitabire numve ko turi kumwe, Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Hari intumbero Imana ifise, hari intumbero z'Imana. Reka ndabaha akarorero. Iyo ukorera entreprise, benshi ngaha murakorera ama entreprise cyangwa murakorera ibikorwa kanaka, abakozi, hari abantu benshi dusengera ngaha mu ishengero bashaka ama promotion. Ariko mwese murabizi yuko promotion si ikintu basengera gusa. Ariko
entreprise ukorera nimba ifise ama objectif commercial bakaba bafise ibyo bashaka gushika ko mu nyungu zabo mu mwaka, bakaba bashaka kudandaza produit yabo ishike kuri territoire y'igihugu canke ishike mu karere, wowe winjiye muri entreprise, nimba ujejwe marketing, nimba hari ikintu ujejwe, nimba uri muri production, uruhara rwawe rwiza muri entreprise birashobora gutuma baguha promotion, kuko hariho resultat nziza, hariho inyungu, hariho umwimbu bariko barakubonako. Igihe mwebwe muriko murasaba ngo abantu basengere promotion, hariho abandi batariko barasengera promotion ariko bariko barakora neza kugira ngo baronke promotion. Reka ndakumenyesha yuko ariko arakora neza ngo aronke promotion, nawe ukaba uriko urasenga uri kigaba ngo uronke promotion. Ngira nakubwiye ko wakigaba kiri mu rushengero, wewe ntayo uzoronka, ariko wa wundi atanasenga afise resultat, entreprise yose irashobora kuvaloriza umuntu ayifitiye akamaro. Iyo ufise akamaro, haleluya, nta muntu atabona ico umaze kuko urafise akamaro. Uyu munsi tubayeho mu myaka kubera isi yuzuyemo novuga gute, yuzuyemo business. Ubu tugeze mu myaka aho kompanyi zikomeye mu isi nk'izo usanga bizita amakompanyi ari muri ibi bintu binini za Google, za Facebook, izo bita gafa, usanga nka bijya bi entreprise nka Facebook ushaka ko abakozi umwimbu wabo uba mwinshi, ntibakibaha gusa amasalaire meza, ahubwo babemerera gucika aba actionnaire kugira ngo mu gukora kwabo kwiza umwimbu kompanyi canke entreprise izoronka nabone bacike banyene umutahe, nabone bacike banyene entreprise. Uku niko bigenda kugira ngo biba motive gukora no kuba fidèle kuri entreprise. Uko bashika kubikomeye, uko binova, uko bakreye ivyimviro bishasha, uko bashika ku vyimviro bishasha, ivyo uko babishikako niko na ya entreprise itera imbere, yatera imbere nabo bagatera imbere. Bisobanura ngo mu yandi majambo, iyo ukorera system yari yo yose ugatuma ishika ku mwimbu, uwo mwimbu ishitseko nawe urakugarukako ukaba mwiza. Ni bande bumvije ariko ndavuga? Muravyumvije ariko ndavuga? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nibishoboka rero yuko uko bikoreka hanze ntibiri different n'ubwami bw'Imana. Iyo turaba citoyen, iyo turabantu bo mu bwami bw'Imana, tugomba kumenya ngo mbega databuja wacu objectif niziwe nizihe. Paulo yarabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ico Imana yifuza nuko abantu bose bagira gute, bakizwa bagashika kukumenya ukuri. Nukuvuga ngo iyi ni imwe mu ntumbero z'ubwami bw'Imana. Imana irifuza ko abantu bose bakizwa bagashika kukuri. Nukuvuga ngo iyo ni imwe mu ma objectif y'ubwami bw'Imana. None nimba databuja wanje ashaka ko abantu bakizwa bagashika kukuri, nukuvuga ngo jewe iyo nshatse guhimbara Imana ngomba kwenscriva ubuzima bwanje muri objectif z'Imana, nkakora igishoboka cyose kugira ngo abantu bakizwe bashike kukuri, nka contribua kuri realisation canke nkagira uruhara mu gushitswa k'umugambi w'Imana. Uko umugambi w'Imana urushiriza gushika niko uhora haguma ansororera umunezero, kuko na jewe ndiko ndateza imbere ubwami bwa papa. Sinshobora kumenya ko Imana ishaka ko abantu bakizwa bagashika kukuri hama jewe nkaca ntangura muri objectif zanje narakijijwe, nkatangura kwimvira ingene nzocika milliardaire, nkatangura kwisonzesha n'ingene nzoronka cash. Ivyo biri ni kinyoma. Uyu munsi abakristo bafasha amasengesho bayagira igikoresho cyo kwemvesisa mu nyungu zabo personnel, ugasanga abakristo ntidutahura inyungu z'Imana, hama tukabaho muri sense na direction iri contraire y'umugisha w'Imana, kuko tubayeho twubaka inyungu zacu mu bwami bw'Imana ariko ataco turiko turubaka mu nyungu z'Imana mu bwami bwayo. Ikibazo canje rero no musi muri kino gitondo nukukubaza ngo nizihe nyungu z'Imana muri kino gitondo ushingira intahe mu mutima wawe, ukavuga ngo jewe izi nyungu z'Imana ndiko ndazikontribuwamo. Kuko ufashe ugashira inguvu mu kintu Imana idashizemo inguvu, Yesu ashimwe, nturi kurakorera ubwami bw'Imana, nturi kurakorera ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen.
muranyumvaga abantu b'Imana b'umunsi muri kino gitondo? Nimba aho ukora ugira kigoro kugira ngo uronke umwimbo, hama sobuja akwapresiye, no mu bwami bw'Imana, uretse ko Imana yadukunze tukiri abanyabyaha, ariko hariho umugisha iyo dukorera inyungu z'Imana, kuko birahimbara Imana, Imana nayone igasuka umugisha. Nico gituma Bibiliya yuzuye amapromese menshi ku bantu bakorera Imana n'abazokorera Imana muri ubu buzima no mu buzima buzoza, kuko biri important yuko turi mu bwami bw'Imana dukorera inyungu z'Imana. Usomye Timoteyo wa kabiri igice ca 3 ku murongo wa mbere. Timoteyo wa kabiri igice ca 3 ku murongo wa mbere ugashika ku murongo wa 5. Timoteyo wa kabiri igice ca 3 ku murongo wa mbere ugashika ku murongo wa 5. ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako, abameze batyo wamwe batera ibitugu. Haleluya. Yesu ashimwe. Pawulo avuze ngo mu gihe c'iherezo hazoba hari iki? Hazoba ibihe bigoye. Ariko Pawulo mu kuvuga ibi bihe bigoye ntavuga bya nyamugigima, ntavuga imyuzure, ntavuga ibindi bintu. Ariko Pawulo mu kuvuga ibintu bigoye aciye buno nyene atangura kutubwira ibintu bijanye n'ico no kwita akamere, caractère. Pawulo atweretse yuko ibihe bigoye bihagaze ku kibazo kizoba kiri muri kamere zacu, muri caractère zacu. Ibi tugomba kuvyumva yuko turi ngaha dukurikira Yesu kugira ngo Yesu aduhingure, atugire bashasha. Kuko natwe turi abantu bo mu gihe c'iherezo. Ndashaka kunota ibintu bikeya. Aravuga ngo hazoba hari ibihe bigoye. Aravuga ngo abantu bo mu gihe c'iherezo, kimwe mu bintu bizoba bibaranga, bazoba ari abantu bikunda. Uravyumva? Car les hommes seront égoïstes. Kwikunda, vuga uti kwikunda. Mu bisanzwe kwikunda nticari ikibazo. Ariko iyo kwikunda birenze igipimo bicika ikibazo. Ariko Bibiliya ivuga kuri twebwe, jewe na jewe mpagaze ngaho imbere yaho, yuko mu gihe c'iherezo tuzoba twikunda. Ni ukuvuga ngo na jewe mpagaze imbere yaho ndafise doze yo kwikunda. Ariko Pawulo avuga yuko bizoba ari ibihe bigoye, kuko kwikunda Pawulo abidefinisa nka problème. Kuko iyo nikunda mbashaka yuko n'ubutumwa numviriza canke mbwigwa buba ari ubutumwa buza guserva za nyungu zanje, buza gukorera za nyungu zanje. Ndashaka mwumva ahantu habera isanganya. Ndashaka ubutumwa bwose buza buvyorosha, kandi ndashaka ubutumwa bwose buza bunsedwiza. Ndashaka ubutumwa buza bunshira mu ndoto z'ibikomeye n'ibindi. Ndashaka ikintu kimentena muri iyo eta yo kuguma numva umenga uko meze neza. Mu bisanzwe iyo umuntu yikunda ntiyemera correction. Iyo umuntu yikunda ntiyemera ikintu kimuhinyura, kandi nawe ntakunda kwigarukamo ngo yihinyure. Pawulo yaravuze ngo mu gihe c'iherezo tuzoba twikunda. Rero iyi virusi yo kwikunda irarusha virusi ya corona. Kubera iyo nikunda nshira investissement niniya mu byo no kwita inyungu zanje. Binakenewe yuko mponyora n'inyungu z'abandi canke nica inyungu z'abandi kugira ngo mfavorize inyungu zanje, nzobahonyora. Hama ninatangura entreprise yo guhonyora inyungu zawe, nzoba ncitse umwansi w'Imana, kuko Imana yambwiye ngo ugirire neza abantu bose. Iyo nikunda birangora kugirira neza abandi. Iyo nikunda birangora guserva abandi. Iyo nikunda birangora gushira inyungu z'abandi imbere y'izanje. Arongera aravuga ikindi kintu. Aravuga ngo abantu b'ico gihe bazoba bigihe c'iherezo batwebwe tuzoba dukunda amafaranga. Iyo nkunda amafaranga nkagira urukundo rw'amafaranga,
amafaranga arashobora kunkoresha ibibi, amafaranga arashobora kunshira mu makosa, arashobora kunshira muri erreur. Ariko Bibiliya ivuga ngo twege abantu bo mu gihe cyerezo nuko tuzoba tumeze, niko tumeze. Ibi byose ni ibintu bidutuma tudashobora gushitsa ubugombe bw'Imana, tudashobora kubaka ubwami bw'Imana uko bikwiriye, kuko ibi bintu bitubamwo ni obstacle ya objectif z'Imana mu buzima bwacu. Niko muranyumva gashengero ry'Imana. Yongera aravuga ikindi kintu, aravuga ngo abantu bazoba ari intashima, ingrat. Iki kintu ca ingratitude cyangwa kuba intashima, ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari intashima nta na rimwe ashobora kumenya guha agaciro ibyakoretse n'ibyabaye. Biragoye ko umuririmbyi aturongora ngo duhimbaze Imana tuyiryohererwe iyo tutari intashima. Intashima ntigira louange na adoration. Intashima irashobora kuririmba ariko intashima ntishobora guhimbaza. Muriko muranyumva? Hariho difference hagati yo kuririmba no guhimbaza. Ntushobora kwadoha Imana ngo uyihe icubahiro, uyihe agaciro, uyiyumvire ko ufate amasaha yo kuyishima, uryohererwe umwanya wo kuyishima iyo uri umuntu w'intashima. Umuntu w'intashima yamabona ibyo adafise, nta na rimwe aha agaciro ibyo afise. Umuntu w'intashima ubuzima bwiwe bwubakiye ku mamwa, ariko plus yo mu buzima bwiwe ni nk'uko atayabona. Umuntu w'intashima yama afokaliza objectif na projecteur ziwe kubibuze, ariko nta na rimwe ashobora kwicara ngo aharure avuge ngo Mana ndagushimiye ko wankoreye iki niki, ko wangira iki niki. Muri we nta na rimwe azi kubona iciza cabaye. Ngo mu gihe c'iherezo tuzoba turi abantu b'intashima, niko Bibiliya ivuga. Rero iyo ndiko ndasenga ngomba kubwira ngo Mana undinde uyu mutima wo mu gihe c'iherezo w'intashima, kugira ngo nshobore kuaprecia, nshobore guha agaciro, nshobore kuryohererwa ibyo wankoreye, nshobore guharura ku ntoki ibikorwa bikomeye wankoreye, nshobore kugushira hejuru kubera ico rico ntaravye ivyo mbuze, kuko hamwe n'ivyo mbuze hariho byinshi wamaze gukora. Naho atana kimwe wokora mu buzima bwanje, warambabariye ivyaha, warangiza umugororotsi, waranyambitse umwambaro wera, warankuye kw'ivyaha, urubanza rwari hagati ya jewe n'Imana wararukuyeho, warikoreye ivyaha byanje ku musaraba. We nta caha wari warakoze, ariko wikoreye ivyaha byanje ku musaraba, wankoreye ivyo ata muntu yonkorera, wampaye uburenganzira bwo kubana n'Imana ibihe bidashira. Ndagushimira Mana ko hari ico wakoze, amaso yanje n'indirimbo yanje ikaja kuvyo yakoze mu gihe hari n'ivyo itarakora. Ariko Imana yanje ntidupfana ivyo itarakora, ariko Imana yanje dupfana already ivyo yamaze gukora, tudashobora guharura ku rutoki rwacu. Intashima ni intashima. Intashima ziranabatsitaza mu miryango. Ndakunda kubwira abantu nuzu nakore n'ikintu nakimufasha umuntu witeze ko gushima, kuko Satani azoguhuza n'intashima ku nzira yawe, uyirihire minervare uhejeje kuvuge canka kuvume ngo nije namurihiye reka shayo ndirimbo. Hariho abantu batazi gushima, umukorera ikosa rimwe akibagira ibintu 10 wamukoreye, ariko we shishikara gukora iciza. Haleluya. Kuko ivyo ukora ubikoreshwa n'Imana, ntubikoreshwa nuko abantu bagushima. Yesu ashimwe cyane. Kuko mu gihe c'iherezo abantu azoba ari intashima. Ivyo ntidukwiye no kubiteba ko nukwiye no kubara amasaha birakonta, kuko birashaje. Bwira wicaye ati birashaje. Kandi bizokwamaho. Arongera aravuga muri Timotheo wa 3 nyene ngaha, aravuga ngo abantu bazoba bari traître, bazoba ari abantu bahemuka. Siko kirasa n'ico navuze. Urabona? Bazoba ari abantu bakunda guhimbagwa kurusha ko bakunda Imana. Bazoba ari abantu bakunda ambiance kurusha ko bakunda Imana. Aba ambianceur muri ngaha bana sifuye sana. Icuzuye umutima nico gisohoka mu kanwa. Bwana sifuye sana. Bazoba bakunda plaisir kurusha ko bakunda Imana. Mu gihe cihereza abantu bazoba bakunda ibibahimbara kurusha uko bakunda Imana. Ibi navyo ni probleme dufise. Gukunda kuryoherwa, gukunda gusambuka, gukunda ikirori, gukunda selfie, uravyumva? Urabona ivyo bintu byose tuba dukunda, ngo tuzoba dukunda ibiduhimbara kurusha uko dukunda Imana.
urabizi iyo ukunda ibiguhimbara kurusha iyo ukunda imana niyo wisonzesheje ugasenga usenga imana uyereka ibiguhimbara ngo ivyishure ugasanga uriko urasaba imana ibijyanye n'ibihimbaro byawe ariko nababwiye ni ya conflit d'intérêt igihe bimwe mu bigize ibihimbaro byawe kuko imana irashaka ko turyoherwa kandi ko tumererwa neza ni icifuzo cayo ariko hariho bimwe mu byo tuba dushaka ko imana ikora imana itabona ko bikwiriye gukogwa uravyumva igihe wowe implication yawe muri prière nkuko twasomye muri Timoteyo igomba kuza itumbereye uravyumva gusenga ibintu bijanye n'inyungu z'ubwami bw'Imana uravyumva ugasanga investissement yawe y'amasengesho iri ku bintu bijanye n'inyungu zawe personnel ico gihe haba cakindi navuga ngo conflit d'intérêt kuko imana ntiyadukijije kugira ngo idukorere ariko yadukijije kugira ngo tuyikorere yo bazoba bakunda umuyondi kurusha uko bakunda imana abantu bo mu gihe c'iherezo bazoba bafise ishusho ryo gusenga apparence de la piété abantu bo mu gihe c'iherezo bazoba basa n'abakristo muba mumaze kubibona mu bintu byose baravuga bwana sifiwe mu bintu byose baraposta amaverse chaque matin kuri statut mu ishusho dusa n'abantu basenga ariko ngo kandi ngo tukagira gute ngo tugahakana ibigize ariko bagahakana ubushobozi bwako ariko tugahakana ubushobozi bw'iyo mana dusa n'abasenga dusa n'abakristo nico gituma dushoka abantu nico gituma duskandariza abantu bazi ko turabakiza abantu bazi ko wakijijwe iyo abantu bakuravye mu nyifato yawe na fréquentation yawe n'amagahunda yo mu rushengero usa n'umuntu asenga ariko iyo ukubise gafe ni bombe kuko usa n'uw'Imana ariko ubuzima bwawe bugahakana ibigize ubushobozi bw'Imana ndashaka kuvuga ngo iyo ubuzima bwacu tutariko turashika ahantu ngo tuvuge ngo mana nshoboza gukorera inyungu zawe mana nyigisha gushira imbere inyungu zawe ngira ndababwire ngo ikintu cyose uravyumva uzoza gusanga ibyo washize imbere ari byo byari bikwiye kuja inyuma ariko muri kino gitondo ndiko ndashaka kubahimiriza ngo harageze mu buzima bwawe nimba hatanacerewe harageze mu buzima bwawe kutangura kwiyumvira ku nyungu z'ubwami bw'Imana nimba Imana ivuga ngo tuvuge ubutumwa harageze kuvuga ubutumwa ukazana abantu mu gakiza bakwegereye nimba Imana ivuga ko tugomba kuyikorera mu buryo muri iki canke na kijya anya tugomba guserva Imana bantu b'Imana ndababwira ikintu kimwe kwikunda nta buhinga burimo nta muntu asengera kwikunda kuko niko dusanzwe turi mu minsi yahera nariyumviriye ku kintu kandi twarakiganiriye ko n'abantu urabona iyo ubonye nk'abajya abantu bo mu gatumba ukabona bari mu mazi bari mu myuzure biroroha yuko facilement iyo nkuru yumva ukumva wowe wicaye ngaho benga ntikuraba sivyo ukumva benga pole Bibiliya iravuga ngo mu gihe c'iherezo abantu bazoba bari insensible nukuvuga ngo turamenyera ibibazo gushika naho kubera kumenyera ibibazo tutagikorwa ko n'ibibazo ariko kandi uzohora ugerageza kwibaza akantu kari simple ega wowe urashobora kuba urujya muntu wo mu gatumba n'inzu yawe muri hajya wowe urashobora kuba uri muri bajya abantu abana bawe barashobora kuba bari muri bajya abantu murambona hari utuntu twinshi tuba ngaha mu ishengero murandabibona ko je maze imyaka myinshi mu rushengero hari igihe usanga hari umukristo ngaha iminsi yose bavuze ikibazo c'abantu yo hari uwabuze yo hari kiriyo yo tugiye guhamba ku mpanda hari abantu uzosanga mu buzima ibintu byinshi batabishira kw'inguvu kuko wumva umenga nabandi buryo ukwiye kwibaza kubera iki ndi insensible kubera iki ndi umuntu adakogwa ko n'ibibazo by'abandi urashobora kwibaza mu kwezi n'abahe bantu babonye kugira neza bivuye mu kuboko kwabo uravyumva nibihe bintu uri kurakorera bitari mu nyungu zawe ariko biri mu nyungu z'abandi ukavyemvesisa mu mwanya wawe ukabishiramo igiceri cawe ukabishiramo energy yawe biraba abandi bantu ivyo uza kubibona iyo iwanyu mwabuze ukabona bene so baraje kukuraba mu kiriyo nama numva abantu babuze batahora babura kuko hari abantu nka twebwe tuba abashampion twabuze kuva kera uravyumva baba experiment ariko hari gizonye umuntu atari bwabure yabura akabona abantu bamuserutse ko akaryoherwa akavuga ngo nukuri vraiment ibintu mudukoreye
ngo natwe imanza zanyu zose tuzozitaba muranabyumva guca ku mazi ibizobashika ko byose ukabona yakozwe ko kuko ahejeje kubona urukundo ahejeje kumva ico bimaze guserukwako. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga mu buzima bwawe ata wundi muntu n'umwe wowe urigera userukako, kuko Bibiliya ngo mu gihe cy'iherezo tuzoba twikunda. Ndaje kubabwira ngo iminsi yose ubwami bw'Imana butwereka abandi, iminsi yose iciyumviro c'Imana kitwereka abandi. Ni gake cyane muri Bibiliya ubwami bw'Imana butwereka twebwe. Inshuro nyinshi nka 90% Imana itutwara vers les autres. Hani gace tugira ngo ibitwerekeye izovyitwararika. Mwari mubizi yuko ibitwerekeye tutanabisengera cyane kuko Imana izobitwongera, iragomba kubiduha. Mugakiza niho twigira dushobozwe na mpemu yera, niho twigira kwiyambura ukwikunda no guserva inyungu zacu, tugatangura guserva inyungu z'abandi, tugatangura gukorera inzu y'Imana, tukumva dushaka gushigikira igikorwa c'Imana, tukumva tugomba kubwira abandi bantu Yesu, tukumva tugomba kugira effort mu nzu y'Imana. Niho hantu twigira, niryo shuri ryo kwiga kwiyanka. Abantu benshi bagira ama mariage arimo amasanganya menshi kuko ubuzima butigeze bubigisha kwiyanka. Wagera mu rugo ugasanga ntushobora kureyisisa muri mariage utiyanka. Bombora rigatangura, umuntu akaza gutabaza, ariko kuko quelque part hari ikintu utatahuye kiri fondamental. Ubu bwami bw'Imana uko tujana na Yesu agenda atwambura ibyacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndasubiye kukubaza iki kibazo ngo nizihe nyungu z'Imana muri iyi minsi uri kuraserva? Nibihe bintu biterekeye wewe uri kurashiramo inguvu niki? Atabihari dusaba Imana ati Mana mpa gukunda ubwami bwawe, mpa gukunda inyungu zawe, mpa gushira imbere inyungu zawe, kuko ibi nivyo bizana umunezero. Bibiliya itwereka ko Abrahamu yapfuye ashaje anezerewe, Mose yapfuye ari inshuti y'Imana. Ntibishoboka ko tubandanya ngo uje kure mu gakiza kawe iyo udatahura iki kintu inyungu z'Imana. Ndagomba guhereza kuri imwe mu mashapitre hano hantu, Abikorinto ba kabiri niho hantu hanyuma nshaka ko dusoma uno munsi. Abikorinto ba kabiri igice 8 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 au verset 8. Bene data, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo wakabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Ku bwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira inahe kandi no kurusha ivyo bashoboye, badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira bera. Kandi si nk'uko twabiziga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagomvye. Haleluya. Paulo mu gihe ciwe yagize bahagurukije collecte hariko haraca ibihe by'ubutunzi bukomeye mu ishengero rya Yerusalemu. Paulo amobiliza ama eglise hirya no hino kugira ngo bashigikire ishengero ry'i Yerusalemu ryariko riraca mu difficulté, bashonje bafise ibibazo byinshi. Ariko habamwo amashengero amwe yo muri Tesalonike, yavuze he? Macedoine. Muri Macedoine. Aya mashengero muri Macedoine, Paulo ntibari mu bantu yari yaragiye guterereza. Sinzi ko mubibona. Mu bisanzwe y'uterereza kenshi ntuterereza umuntu w'umukrizere. Sivyo? Siko? Ko mwigirije, sivyo? Siko? Urakarikira. Karabona ringene ushika ku muntu bibaza kwaza kubishobora. Paulo nawe mu kumobiliza amafonko abantu bitanga, hari amashengero yo mu duce twa Macedoine pana yose, hari amashengero yarakenye. Paulo ntiyaja kubabarira yuko bagira bakora igikorwa cyo gufasha ishengero ry'i Yerusalemu. Muriko muranyumva? Kuko Paulo yibaza yuko aya mashengero muri Macedoine badashobora gukontribute kuko nabo bari bakenye. Ariko mwumva ikintu cabaye muri ishengero rya Macedoine.
iri shengero rya Masedwane bumvise yuko Pawulo ariko baramobiliza uburyo bwo gushigikira ishengero ry'i Yerusalemu. Aba bantu bo muri Masedwane nabone baravuga bati natwebwe turashaka gukontribuwa. Pawulo abaha akaryo. Uyu murongo wa mbere aravuga ngo ndashaka kubamenyesha bene data ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu ishengero ry'i Masedoniya. Iyo mu bisanzwe uvuze ngo ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu ishengero rya Masedwane, wo kwibaza ko Pawulo agira avuze ko iri shengero ryabonye ibitangaza, ryabaye prospere, abantu bose baronse ubuzi, abashomeri bose baronse ubuzi, abantu bose ibintu byaciyemo. No, ariko Pawulo atwereka yuko ubuntu bagiriwe ku murongo wa kabiri avuga ngo bari hagati y'ubukene. Reka ndagasome mu Gifaransa. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, ngo hagati mu magorwa n'amarushwa menshi bari barageragejwemo. Mwumva iryo sengero rya Masedwane, umunezero wabo utagira akagero n'ubukene bwabo. Kristo hansomera abantu mu Kirundi kweri, je ndakunda ko duteba ku bintu siko tukabyimvira ko neza. bakigeragezwa n'amarushwa menshi, bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero, umunezero wabo w'akaburarugero, n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa, n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa. Stop, ndashaka mungirire kombinezo y'umunezero n'ubworo, mukore melange y'ubworo extreme n'umunezero extreme. Bantu b'Imana, hari ibintu atahandi hantu biba atari muri Kristo Yesu honyine. Yavuze ngo bakiri mu bigeragezo byinshi. Ni ukuvuga ngo n'ishengero ry'i Masedwane ryari mu bihe bya trouble, ryari ishengero abantu ubuzima bwabo imiryango ihari iri mu bihe bigoye, biri difficile. Ariko ngo nubwo bari mu bihe ku gatwe kabo bigoye, basaba nabone guparticipa, kandi ngo bahitamo gufasha bafise umunezero urenze, ariko kandi bakiri no mu bworo burenze. Ikibazo rero nca nibaza, numva nobaza Pawulo, nobaza ni Pawulo, bigenda gute yuko abantu bari mu bworo n'ingorane zigoye cyane bashobora kugira umunezero mwinshi cyane wo gufasha abandi? Igihe hari abantu muri kino gitondo ngaho muri live center bakora rambira ngo reka shango reka ibyo uravuga ngo je kwimvira abandi ngwazi ingorane je nifitiye, reka shareka reka ndabwire abantu b'Imana ikintu nize vraiment, urashobora kuba umukene wo mu mutima, haleluya, kandi ukazo imugasaza cyangwa ugapfura umukene wo mu mutima, haleluya, kuko Imana itatungishije umutima wawe. Iyo tumenye Imana iratubohora ikadukiza ku buryo ubuzima bwacu naho twaba turi mu bibazo birenze akagero dushobora kuba sensible ku bibazo by'abandi, ngo umunezero wari ubishe. Pawulo ntiyavuze ngo umunezero wo kwigirisha za ntwengo ziri superficielle, avuga ngo une joie débordante, umunezero mwinshi cyane. baravuga ngo turagomba gutanga, turashaka kubashigikira, icyo bita umunezero wo gutanga. Uwo munezero bawukuye he? Nabone barikiri mu bibazo. Uwo munezero bawukuye he? Nabone bakenye. Uwo munezero bawukuye he? N'intumwa itigeze baterereza kuko yabonye ko bakenye nabone. Ibi ni ibintu mpwemu yera, ibi ni ibintu Imana yonyine ishobora gukora mu buzima bw'abantu. Nta muntu yobikwigisha ngo ubikore, ariko ibyo ni Imana ibirema mu mutima wacu, muri cya gikorwa cyayo cyo kuduhingura, ikakuremwamo umutima mushasha na perspective nshasha, ukabona ibintu diferama nuko wabibona. Igihe intumwa itagusavye kubera ukenye, ariko nawe ukumva ko ari opportunité yo gufasha abandi, kandi ukiri mu bibazo byawe ukumva yuko muri moins zawe ushobora gukemura moins z'abandi. Haleluya, mumfashe gukomera amashi yo Mana vre. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Je ndakunda Yesu. Ibintu bibabwira muca mutangura utueforo ngo mugira mufashe. Sindiko ndababwira ibintu ngo mugende kwigora. Oya, aba nta bababwiye kandi ntibigoye, kandi ntibari bumvisaga predication mu gatondo nkaka. No. Ariko igikorwa c'Imana mu buzima bwacu yo kiko kirakoreka.
imana idevelopa muri twebwe ibintu bitari humain, ibintu bitari naturel, ibintu si ibintu umviriza. Nta muntu yo kwigisha umuntu imana. Naje sinzi ko ndabigisha imana, ndiko ndakomunika, ariko ndasenga ngo Saint Esprit aba revere ibi bintu, kuko ntituri ko tubigisha kwigirisha, kuko iyo wigirishije ugira utu effort une semaine, deuxième semaine ukarindira ko basubira kugusunika nk'igikamyo cazimye caheze mu gitoro wishiture. Ntidukeneye gushitura abantu b'Imana. Abantu b'Imana icimana ikirakora mu buzima bwabo cama cabashituye, cama cabakije, ku buryo baba amezuri yo gukora ibintu bikagusiga ubwenge, kuko ikiri muri bo kiriko kirakoreka, kidevelopa muri bo sensibilité zitari naturelle. Nico gituma Paulo avuze ngo ndagomba kubabwira intahe yabaye muri Macedoine. Woca wibaza ngo Paulo agatubwira ibimuga vyamugurutse, uravyumva abantu baronse ama promotion mu kazi? No, igitangaza Paulo karavuga nukubona une joie débordante avec une pauvreté débordante combinée. Iyo ico kirungo sinzi nivyo kujya coteka, nta handi bishoboka atari mu bwami bw'Imana, aho abantu ataco bafise bagira umunezero wo gukontribua muri besoin y'abandi. Haleluya! Kandi ubaraba nabone ubwabo bakiri muri mwa. Vuga uti ivyo ni Yesu yobikora wenyene. Yesu ashimwe cyane. Iyo abantu Imana irikira bakora, ibakora mu buryo muri bo badovena canke bacika abantu bari sensible kuri besoin z'ubwami bw'Imana. Iyo Imana irikirankora ishikora mu buzima bwanje kintera no kwakira canke gukunda abantu muri kamere kanje ntari nsanzwe no gukunda. Iyo Imana irikirankora iranshoboza no gutanga naho nahora ndi umugumu, nkatanga rimwe ntihagire ico nsigarana mu mufuko, kuko hari ico Imana ikirakora mu buzima bwanje gituma ubuzima bwanje butubakiye ku mafaranga ari mu mufuko wanje, ariko ubuzima bwanje bwubakiye muri Kristo. Muhemu yarambwiye ngo bikore, ndabikora tutaniganye, kuko hari igikorwa c'Imana kiriko kirakora mu buzima bwanje. Ndiko ndababwira ngo iyi gikorwa c'Imana kiriko kirakora mu buzima bwacu, ntidusubira abantu ngo hinduka, ahubwo abantu barahinduka. Nico gituma nababwiye nti uno munsi nukuri ndashaka kuba turuye umutwaro, dusenga Imana iduhindure. Haleluya. Dusenga Imana iduhindure. Dusenga Imana iduhe sensible, iduhe sensibilité plutôt, muranyica. Kandi ntavyo mwari mwumvise. Uravyumva? Dusenga Imana iduhe vraiment sensibilité ku bintu nayo niriko sensible. Bantu b'Imana mwese bamwe ngaha anya dufise amakouple menshi ngaha muri eglise, abandi muriteza imbere muragira gute? Nta muvyeyi n'umwe ababazwa nuko umwana aha agaciro inyungu ziwe. Iyo abana bawe bariko barakuruka bona baraha agaciro inyungu za papa, urabikunda ntubirukana, kuko ivyo warondeye ubirondererabo. Iyo ubona bari responsable birakuryohera. Ngerabwiye ngo n'Imana mu ijuru iraturyohererwa iyo turi sensible kuvyo yo iri sensible. Ariko ninaguma nyotewe ivyo nari nyotewe nkiri umupagani, nkavyimurira mu bwami bw'Imana, kuko bambwiye yuko Yesu ahezagira, nkama ndi mu bikorane vyo kwakira imigisha, ariko sinigere niga kumenya inyungu za papa wanje wo mu ijuru, hama nkaza mu bwami bw'Imana kugira ngo Imana iserve inyungu yanje, hazoba conflit d'intérêt, kuko nta na rimwe Imana izohaguruka guserve inyungu zawe, kuko yo irafise ama objectif mu bwami bwayo. Kandi nk'abana b'ubwami tugomba kwigishwa ngo tumenye ivyo papa ha agaciro, hama natwe tubiha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Ndabizi ko naho nohereza ngaha mwanyumvise, ariko singira mpeze. Ngira nsubire kubite kw'inyindi nyundo yanyuma. Umvigene ngaha Paulo yavuze ahanyene turi ahanyene ngo mu marushwa menshi ku murongo wa 2, bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo wakabura rugero, n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa, vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo, vyarushirije kuvyara ubutunzi bwo gutanga kwabo. Hari abantu ngaho no musi muri kino gitondo ngo Jeff ngo naronka amafaranga menshi ngo nzotangira Imana. Pasi unsengere je ndonka amafaranga menshi cyane nzotangira Imana. Bwana sifiwe sana. Unsengere vrema. Je ndafise umutwaro kuko c'Imana. Unsengere ndonka amafaranga nzokorera Imana.
reka ndakubwira ikintu kimwe, ntibatanga bafise menshi, kuko aba bantu ngo mu munezero n'ubukene bwabo byabaviriyemwo gutanga cyane. En d'autres termes, eglise ya Macedoine gashengero ry'Imana ntiyize gutanga ifise amahera menshi, yigishijwe gutanga na muhemu yera ikenye. Bisobanura ngo naho wowe ukenye gute, gutanga si ikibazo cy'ukuronka cyangwa kutaronka. Gutanga ni concept, ni ikintu kiba muri caractère y'umuntu Imana idevelopa. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hamukagikora. Umuntu yarambwiye ngo birangora gutanga kwandika kuri envelope yanje ya 10. Kunega pasteur vuma kwa mimi ngo je mfise 10 ya 10,000 par mois. No yandikako ashaka kwizina ryanje. Ngo nibaza yuko abandi karaba afise menshi. Reka nakubwira ikintu kimwe. Muri eglise hari abantu batanga 10 yabo, ari abanyeshuri bagatanga 500. Uravyumva? Hariho n'aba-entrepreneur atana infra batanga. Si question yo guhura ubufise canke kubudafise. Kandi ngenda kubwire yuko naho ubufise bike bitange kugira ni waronka na byinshi ugashinga intaye, tuze tubishingira intaye ko wari ukenye, hama Imana ikagutungisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hako tuba muri excuse, reka dusaba ati Imana nyigisha kuba sensible ku bintu by'ubwami bwawe. Kuko nta bandi bana Imana ifise mw'isi atari mwebwe. Nico gituma objectif zayo mugomba kuziga ko mukazigumbira mukazambrasa. Maze iminsi ndiko ndigisha muri classe 4 ku bintu byo kuvuga ubutumwa. Hari igihe nshobora gusanta muri sale y'uko uri kurabwira abantu ibintu byo kubwira ubutumwa bagenzi babo mu buzima mu mashuri. Hari igihe nshobora gusanta yuko abantu bari un peu insensible canke batariko barabatushe niyo sujet. Kuko rimwe na rimwe ibyo twabayemo mu by'Imana akantu karikura. Kareke ntacu, kareke kaheze kariko amatangazo. Ibyo turimo by'Imana igihe twacultivye kwikunda biratugora iyo ubutumwa bwiza bwo buraturungika gukunda abandi. Kandi ngenda babwiye ngo iyi niyo crise ya eglise yo muri 21e siècle. Abantu barerewe mu majambo no mu vyimviro byo kwikunda, ku buryo ata muntu numwe ari pre gusacrifier ikintu na kimwe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Ariko ku rundi ruhande tugasanga ko Imana hari ivyidukorera. Nico gituma hariho accident iri régulier kuko tutagize gute. Ndashaka kumera nk'urangiriza kuri izi point. Ku murongo wa 3 aho nyene. Kubwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingiye intahe kandi no kurusha ivyo bashoboye. Wumvise Paulo ukuntu ashingiye intahe irishengero? Baratanze, arabishingira intahe, aravye bamuwaye yabo, baratanze ivyo bashoboye. Ati kandi jewe Paulo ndabiraba, baratanze même au-delà y'ivyo bari gushobora. En d'autres termes, Paulo yararavye don aba bantu bahaye ishengero rya Yerusalemu, aravuga ati ntibishoboka ko aba bantu batanze uburyo bungana gutya kuko ntabwo bari bafise. Sinzi yuko ingene babigenjeje, ariko Paulo avuga ngo ico bakoze kirarengeye moyens zabo. Mu vyumve, sindiko ndavuga gusa uburyo, nakoresheje akakarorero. Imana irikira recruta mu bwami bwayo abana bazi kuyitangira, bazi kuyiha umwanya, bazi kuheponda, batazi gucereza no guceceka igihe mu nzu y'Imana hari amabesoin aya ariyo yose. Igihe hakenewe abakozi mu nzu y'Imana, ikeneye hakeneye abantu bagira ikinakijya, igihe abantu bakeneye abantu bagira gute, Imana irikiraho kwita mu nzu yayo mwishengero abantu bari sensible ku mabesoin y'ubwami bw'Imana, abantu batikunda ariko abantu hageze ibintu bijanye n'inyungu y'ubwami bw'Imana avuga ati jewe corps et âme je me donne au Seigneur. Aba bantu ntibari bazi ishengero ry'i Yerusalemu, ntibari bazinanye, ntibarabajama, ntibatereye abiwabo, ntibashikiye abiwabo, ariko aba bantu bamaze kumva besoin. Paulo avuga ngo je l'atteste, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ku murongo wa 4 badusaba binginga cane nabivuze kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira bera. Can you imagine? Yani fiston, yani ni kusema mchikausha kidogo, ni kusema
Ha? walituomba wanatusi Walituomba wanatusi tuwape na wakati kugira ngo nabo bashigikire igikorwa c'Imana. tuweze kusapoti kazi ya Mungu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Insiste. Paulo twemerere. Paulo duha akaryo dutangira Imana. Duha akaryo, duhe natwe, duhe. Ariko mwari bwabone muri iyi krize abantu bibona. Mwari bwabone abantu banigana gutanga. Ntimudukure kuri liste y'abatanga. Wewe muri iyi minsi bakwikawushije, bakurenganye. Uravyumva? Hariho n'abantu bari ngaha anya, uri mu membre wa Life Center kuko wahunze ishengero risaba amafaranga cyane. Hariho n'umuntu yambwiye ngo vema ngo yayunda hakunda ntimuvuga cyane amafaranga. Yani uje kuko tutayavuga. Ngiye gutangura uca ugenda handi na wewe. Bano Imana bazije gituma ibintu by'amafaranga ntabiteba ko cyane. Nuko iyo umuntu yihaye Imana, nturinda kumubwira, nturinda no kumudigadiga, nturinda no kumudiraga, nturinda no kumuseduiza, nturinda no kumubare. Si umviriza. Iyo wahuye n'Imana ikagukora, gutanga ni normal. Ils ont demandé avec insistance. Baringinze duha akaryo ko gutanga. Ararangiriza ku murongo wa 5. Si nk'uko twabiziga gusa, nibitanze nk'uko twabiziga, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu. Yo. Umviriza, bagize gute ngo batanze babanje kwiha umwami wacu. Simple. Umviriza, nibatanze biziganya. Subiramo vrema. Kandi si nk'uko twabiziga gusa, nibatanze nk'uko twavyibaza, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu. Natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagomvye. Mwavyumvise? Byose vyugariye muri iyi verse yanyu. Mwavyumvise? Nibatanze gusa, uravyumva, nk'uko twabiziga, ahubwo ubwabo babanje kwiha Imana. Surinya ukana vuga uti kwiha Imana. Vuga uti kwiha Imana. Ubwabo babanje kwiha Imana, hama baritanga, hama natwebwe nabone ubwabo baratwiha, baridisponibiliza pour nous les apôtres. Ariko ntibatwihaye ivo tu, ntibatanze amafaranga yabo ivo tu, ariko c'était le résultat de s'être premièrement donné à Dieu. Urutonde rw'ibintu nuru, iyo wihaye Imana nk'uko bikwiriye convenablement, ukiha Imana, ukiyegurira Imana, en d'autres termes, Imana wihaye yarakwikoreye, yikorera n'imifuko yawe, yikorera umwanya wawe, yikorera umutima wawe, yikorera concerne zawe, yikorera preoccupation na priorite zawe. Iyo nabanje kwiha Imana, ntibiba bikenewe ko banyigisha cyane gutangira Imana. Iyo namaze kwiha Imana, ntibiba bikenewe cyane ko bamobiliza ngo dukorere Imana. No, nabanje kwiha Imana, hama par conséquent nashoboye kwitanga mu buryo, nongera niha n'abakozi b'Imana, ndishira munsi y'uburongozi bwabo, kuko nabanje kwiha Imana. Iyo usabye umuntu kuguha igiceri atariha Imana, uri kumugira umupagani cyane. Sindi mu bantu bemera yuko abantu batanga amafaranga yabo cyane bataramenya Yesu. Sindi umuntu yoja guterereza abantu bataramenya Yesu ngo guterera igikorwa c'Imana ngo Imana izoguhezagira kandi ataramenya Yesu, kuko ico ni kinyoma. No mwisa batizera baratanga, birirwa batanga. Hari n'umuntu adakirijwa kurusha gutanga kuko yavukanye muri we gutanga. Ariko gutanga utaramenya Yesu ntibigukarifya kuja mu ijuru. Rero ntukagire appel de fond ku muntu ataramenya Yesu, kuko umutera kwibaza yuko amafaranga atanze amujustifia. Igiceri nikidukura kwicaha, ariko Yesu cyo yakoze ku musaraba kiradukura kwicaha. Yesu ashimwe cyane. Sinzopfa ndagusavye amafaranga utanga mu gikorwa c'Imana kurusha uko ndagusaba kwiha Imana. Simfise susi y'ibyo uduha kurusha uko mfise susi yaho ugeze na Kristo wewe ku gatwe kawe.
ndateramiye cyane icyo Yesu ariko arakora muri wewe kurusha uko nteramiye cyane contribution yawe mu mwanya mu buryo mu kindi kintu icyo cyose kuko Imana igomba d'abord ko tuyiha hama twamara kuyiha ici dusabye cyose yaba umwanya yaba amaboko yaba ibikorwa yaba amafaranga tuzobitanga tutaniganye nayo kuko twaramaze kuyiha nta conflict ihari hagati ya twebwe n'Imana twaramaze kwinjira mu gusobanukirwa inyungu z'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero isengesho ryanje kuri uno munsi muri kino gitondo, Mana ndashaka kurushiriza kukwiha. Ego narakwihaye le 16 septembre 1992 narahaye ubuzima bwanje Yesu, ariko igikorwa cyo kumwiha kiri continuel. Nuno munsi ndakeneye kandi kumwiha, ndakeneye birushirije kumwiha, ndakeneye birushirije kumwemerera ko akora mu byumba byose by'umutima wanje n'umushaha wanje kugira ngo abiposeda biganze. Sinshobora gukira uyu mwuka w'igihe cy'iherezo cyo kwikunda cyo gukunda igiceri no kugira gute, sishobora kweshapa ku muhemu iri mu isi yose, sishobora kuyeshapa kiretse gusa ndushirije kwiha Imana akaba nayo nironka akajyo kukwemvesisa muri jewe no kunkontrola kugira ngo sisubire kuba control n'ikintu na kimwe gikontrola abo hanze kandi je ndi umwana w'umubwami bw'Imana. Natangura no munsi mvuga ngo nukuri jewe ndashaka ko dusengera isengesho urigira umutwaro wawe uvuga uti Imana nyigisha gukunda inyungu z'ubwami bwawe, shira mu mutima wanje urukundo rw'inyungu zawe, rema mu mutima wanje guha agaciro inyungu z'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umwe wese ngaha muri twebwe ku rugezo kanaka turakeneye kwikonsakra ku nyungu z'ubwami bw'Imana kugira ngo ntihabeho conflit d'intérêt, kugira ngo ntihabeho competition hagati y'ivy'Imana ishaka n'ivyo wowe ushaka. Haleluya. Kugira ngo wiyinscrive muri projet y'Imana. Haleluya. Niwe chef wacu, niwe mutwe w'ishengero. Haleluya. Ivyo yashize imbere atwigisha ko natwe tubishira imbere, ntashaka ko tubigira ivya kane canke ivya gatanu. Hama ivyo twe dushira imbere tukabishira inyuma kugira ngo dushire imbere ivy'Imana. Ivyo ntibishoboka atari Imana ikuremye mu uwo mutima, ntibishoboka Imana idakoze ico gikorwa muri wewe. Numva ariyo sujet yanje ya prière no musi muri kino gitondo turangiza, shaka dusenga, shaka kubandanya kwisengera. Ni wanataha muhira ukimvira kuri iyi message cyangwa ukayigarukako, uravyumva uvuga uti Imana ndemamwo umutima wo kuba sensible ku vyawe, ndemamwo umutima wo gukorwa ko n'ivyawe. Munyemerere duhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Gira muri kumete haguruka dusenga Imana. Haleluya. Minota mikeya cyane ndagomba ko dusengera hamwe. Haleluya. Nimba wumva vraiment ko inyari kintu wumva cyo gusengera, ndashaka dusengere hamwe mbere yuko tuza gutaha. Haleluya. Ndashaka utangure kudujira ryawe uvuga Imana nshoboza Mana guha inyungu zawe agaciro. Nshoboza Mana, nshoboza Mana. Iri jambo sindaribigishije kugira ngo mwiyagirize, ariko ndaribigishije kugira ngo mwitahure ubone ubukene bwawe. Hama uvuga uti Imana nshoboza. Niwe wenyene ushoboza Mana, niwe wenyene wobikora Mana, niwe wenyene worema ico kintu muri jewe, niwe wenyene wo produce muri jewe aka kamere kawe. Haleluya. 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 Ntimurindire ariko bashobora gusenga, je ndiko ndavuga gusa mwe mwisengera. Haleluya. Uti Imana ari mu mutima mushasha muri jewe. Haleluya. Kugira ngo nshobore kukwiha byose byiyugariye mu kwiha Imana. Mana ndashaka kukwiha, Mana ndashaka kukwiha, ndashaka kukwiha ntisigarije ikintu na kimwe, ndashaka kukwiha ntireserva, ndashaka kukwiha ntabembereza, ndashaka kukwiha ndagufitiye confiance yuko ndi mu maboko yawe nzoshika aho ugomba, yuko ndi mu maboko yawe. Haleluya. Hari ivyo Mana unkomunika bikaba ari ubugombe bwawe ariko bikaba bitajaye n'ivyo jewe nshaka. Mana ndasenze Mana muri kino gitondo kugira ngo nyigishe gukunda ubugombe bwawe, nyigishe gukunda inyungu zawe. Hari igihe Mana nshobora kuba nararerewe, hari igihe Mana yo mwijuru usanga twararerewe mu kwikunda n'amambition yacu personnel, byo dushaka gushikako bigize inyungu zacu ku gatwe kacu, ari byo dushira imbere, ari byo duha agaciro. Ugasanga n'igihe twakijijwe Mana, igihe twuguruye akanwa n'igihe tugusaba ibintu nibwo ngo tukwereke gusa ibyo dukeneye. Mana ntibyari bibi ko tubikubarira, ariko ari byo bidomina notre relation avec toi. Mana yo mwijuru uraturabuka vuga ngo mbega ikibanza canje muri mwege kirihe, mbega ikibanza c'ubwami bwanje muri mwege kirihe, mbega inyungu zanje muri mwege zirihe,
mbega ibindazi ishinga nk'Imana muri mwebwe biri hehe? Mbega ibyo nashize imbere nk'Imana muri mwebwe biri hehe? Mbega birababamwo? Mbega birabogaboga muri mwebwe? Mbega muravyiyumvirako? Mbega murabisengera? Haleluya. Hari igihe Mana turavuga ugasanga turi akote, ugasanga turi mu duproje twacu personnel. Haleluya. Ariko Mana ukaturabuka ngo abana banje bari kure yanje, abana banje bari kure yanje, abana banje bari insoucieux, abana banje bari en dehors ya volonté yanje, abana banje bari kure y'ama priorité. Mana uragomba kugarukana imitima y'abahungu n'abakobwa, Mana uragomba kugarukana imitima y'abana mu nzu, Mana uragomba kugaruka. Mana hari ibyaturoze, Mana hari ibyo twagaburiwe, Mana hari ibyo twabwiwe, Mana hari ibyo twatamitswe, Mana bitubaka inyungu zawe, bitatumenyesha ko turi abana b'ubwami bwawe, bitatumenyesha inyungu z'ubwami bwawe, ariko bijanye n'izindi nyungu. Nico gituma Mana nous traînons les pieds, nico gituma Mana tugenda twikwega, nico gituma Mana mu vyawe turabanebwe, nico gituma Mana mu vyawe barinda kudusunika, barinda kutwibutsa, barinda kudukubita inkoni, barinda kutubembereza, barinda kutwinginga. Nico gituma mu vyawe barinda kutwinginga, barinda kudusaba, barinda kutumanipira, barinda kuinsista, barinda kutugaragura, barinda kuturyosha, barinda kutwapresia kugira ngo tugire ico tubikoreye. Mana tubabarire Mana, tubabarire Mana, tubabarire Mana, tubabarire Mana muri kino gitondo, tubabarire Mana muri kino gitondo. Mana ariko ndasenga muri kino gitondo, Mana ngo udepose mu mitima yacu intérêt z'ubwami bwawe, intérêt z'ubwami bwawe, inyungu z'ubwami bwawe, inyungu z'ubwami bwawe. Mana erega no kutugirira neza uzotugirira neza, ariko Mana kuko Mana yo mwijuru muri system yariyo yose abakora abayikorera bakayiteza imbere irabahemba, niko nawe Mana abagukorera Mana bagakorera inyungu zawe utazoreka kubagirira neza. Ndaseze mu izina rya Yesu Kristo Mana ngo uduhe gutahura priorité, uduhe gutahura ibije imbere mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera ishengero ryose hano hantu, ndasengera abera hano hantu, ndasengera abana bawe hano hantu, ndasengera abamenye izina ryawe hano hantu, ariko bageze ahantu barashaya, bageze ahantu barastagnya kuko batakiriko barakura, batakiriko baratera imbere, kuko Mana à un certain niveau mu buzima bwabo barahagaritse kukwishikanira, barahagaritse gutera imbere, barahagaritse kubandanya, barahagaritse kukwirekurira, barahagaritse kukwishikanira. Nico gituma Mana n'ibindi bibagora. Ndaseze Mana mere kuri priorité, dushoboze Mana, dushoboze Mana kukwiha, dushoboze mpwemu yera kukwiha, dushoboze Yesu kujana na wewe. Haleluya. Mana dushoboze Mana, dushoboze mu bukene bwacu Mana yo mwijuru kukwiha n'umunezero, kugira ngo biproduise Mana yo mwijuru grâce idasanzwe, aho abantu bazobona ukuboko kw'Imana. Ishengero rya Yerusalemu ryarashoboye gushimira Imana, riranezerwa, ariko babona Imana, ariko bayibonera mu kuboko kw'abantu bari bakenye. Mana hari igihe Mana yo mwijuru abantu bazobonera Imana mu maboko y'abantu bari baboneka nk'abadafise, nk'abadashoboye, ariko bakabona Imana. Ndasenze muri kino gitondo vuga ngo Mana hezagira ishengero ryawe, Mana dufashe Mana, Mana ndasenze Mana kugira ngo uyu umutwaro Mana, aho umwe wese Mana, Mana umushikana umutwara ahantu. Ndagomba kukwiha, ndagomba kukwishikanira, narakwihaye, ariko ndagomba kandi Mana kurushiriza kukwiha, kukwishikanira kugira ngo dushobore gukorera abantu bawe, kugira ngo dushobore kwitanga kubw'abantu bawe Mana, kugira ngo tubagaburire kandi tubashitsemo Mana imfungurwa zawe zose atakibuze. Mana dushoboze Mana, dushoboze Mana, dushoboze Mana, dushoboze Mana kubona izi mpinduka mu buzima bw'abantu bawe, badakoreshejwe n'igitsure, badakoreshejwe n'idini, badakoreshejwe n'imigenzo, ariko bakoreshejwe no guhishurirwa no gushaka kuvuga igikorwa cawe. Ndagushima umuntu wese yabaye hano hantu muri kino gitondo. Ndasengeye hagati yacu abagwaye ubakize kandi ubagire neza. Ndasengeye hagati yacu abariko baragwana n'ibibazo bitandukanye, Mana nawe ushishikare kubagirira neza no kubatabara no kubibuka, kugira ngo Mana dukoranire hano hantu tugushima dufise intahe z'ibihambaye wakoze. Haleluya mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Mani bahezagire.